Umukuru wa Sentare y'umuryango wa Afrika Y Ubuseruko yifadikanije kuri uyu wa gatandatu n'Abenegihugu mu bikorwa rusangi vyo kubaka Stade AGASAKA, aho hariko haratunganywa beto yo gukora munsi y'ubwugamo bw'iteka. Buramatari Emmanuel Ntachonsanze aramutswe iyo ntara, akavuga ko ivyo bikorwa rusangi ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro akamo kanyine cyubahiro umukuru w'igihugu ngo kuko hari harageze igihe ibikorwa rusangi bisa nk'ibihagaze. Ibikorwa byo kuwa gatandatu misi yose murabizi ko higeze kuba igihe turahororokerwa n'ivyakorwa neza nkuko vyategerezwa. Rero uyu murindi tukesha akamo twatewe n'indongozi cyane cyane nyene cubahiro, aho avuga ati intara, amakomine, imitumba cyangwa amakartie dusubire tugire umurindi w'ibikorwa rusange, kuko nta munyamahanga azaza guteza imbere intara yacu, ikomine n'amakartie. Ni twebwe rero dutegereza kubikora. Afashe ijambo Nestor KAYOBERA, umukuru w'iyo Sentare y'umuryango wa Afrika Y Ubuseruko, yabasavye gushira imbere ubutungane ngo kuko atari ubutungane nta terambere rishoboka. Intango y'iterambere nukumvikana, intango y'iterambere nugushira hamwe, intango y'iterambere n'ubutungane. Atabutungane nta gihugu gitera imbere. Ubutungane kuri bose, kandi ubutungane hagiye numwe vuga ngo ari hejuru y'ubutungane. Umwe wese ari hasi y'ubutungane, abo mukuru canke abo muto, kandi ngira namwe muramaze kubibona. Ntawe ucumugana umwana asinziriye. Ubutungane rero twebwe twaturongoye mu karere ibiniyoni z'amajana 3 zabari muri bihugu 7, tuvuga uti ubutungane niyo ntango y'iterambere. Atabutungane nta kimwe kihari rero. Nestor KAYOBERA akaba yaciye yemerera abanyengozi ko agiye guterera amafaranga angana n'umuliyoni w'amafaranga y'amarundi mu ntumbero yo gushigikira ivyo bikorwa, ubona ko nawe asanzwe ari imvukira y'intara ya Ngozi.